Simbizi yarakosheje kirageze kuvuga nti bazo baraba umuryango we bamutware kumucengisha kwa muganga kiya nikirumbese babarira ntabwe ngagiye he's empty nakintu nakimwe ibintu byose aposta muze bumurabo ko n'umusazi n'umweko nta muntu ari serious ashaka kuja muri izo sala Kigenge is another level. You understand what I'm talking about? Hariho utuntu two Kigingi adashobora kwishura. Simbizi kuvuga ko kugara Kigingi sama comedy. Arabifite uburenganzira, arabishobora. Nta mutwagira. DJ Fernando kuba yarubahusa gifata video ariko aravuga ibanki y'abantu. CRDB bank inyenyeri. Nibarabe samedi 15h30 Fernando yariko aratera kajagari kandi Fernando yahatswe ngo gukubita umusitsi. Fernando aragwana. Ahubwo CRDB bari bakwiye gufata irya video bakamushira mu butungane agatanga amande kujya mu shitsiti. Yaje kubomora nijya ntuzeye. Kiyo winje. Baracomiki. Uraraba ko vya vyatsi vyo muri Somalia bitashitse mu Burundi. Ari Fernando atekereza kujya. Ndatekereza je sinabamvuga ngako atandero afise. Yabona ntanderagira. Fernando ntanderagira. Ntandera afise. Toi t'es qui? Dis-moi, t'es qui toi, Fernando? T'es qui toi? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Uno musi wowe uba mu modoka we bagutiza, uba mu nzu y'umu diaspora, uri ngaho uri kuraza ushaka kuvuga comme si wewe bank kandi ngo yasaba bukebuke bari kuminjiza. Acabwiye ati ngo uraba umuntu wese ngo ari ndani ngo muhamagare ngo baraze kundaba ngo baranze. Can you imagine? Barakuzurinde we. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndaba kuri micro ni je nyene juste Gael inyuma camera mwita umusaza ndabura kuno munsi namubazaniye muramuzi yarambuje kuvuga izina giwe ubutamuzi nawe ndi kumwe na dada wa taifa NELLY NAT umusesanguzi uno munsi tumuzanye kugira ngo atuyagire vyinshi see the outfit unapendeza sana. Expensive life will change everything. Hey, show me your account bank. Thank you. Really account. Show me your account banking. Atukuchubiona vile. Ubu tugenda magaze gusa dutora muri magaze. Expensive life. Expensive life. Unapendeza sana. Unapendeza sana NELLY. Asante sana. Kutagase. Nisiga produits zo muri Paris. Lo génial gusa. Ibyo nisi. Etumubona saneza. Expensive life. Bintu byose. Nina umusesanguzi wo musi tumuzanye. Mwareka ndabaramutse baheruka muri cyagihe babwira ibya usikwa NELLY NAT. Baramusire rero. Yambu cyane bakunzi b'umukubito. Yambu umeze beza. Sikumingira ki. Twari twaburanye wari kuriruka mu byo kubaka. Igitega ya. Yego. NELLY ikibazo cya mbere. Ku munsi wa gatanu. Gatanu hari Kigingi sama comedy. Kwibuka nirizwa mu gihe ry'umuvyeyi wacu Bikira Maria. Kandi rero ujya muvyeyi je narababwiye abantu babikurikiranye. Nta wundi mu mama yokoranya abantu kujya. Warabonye imugere ngene bangana. Hari banga batazi. Hari banga batazi burya urya n'umuvyeyi cyane. Ego. Ameze neza gose cyane je ndamukuru. Abona ko nabana shapuru. Ego. Naho yo bizimvye gute ndayama. Ndayigura. Kandi wambaye izahabu? No ni sinzahabu sample ariko antuka. Niyo irazimvye naho nobana yiguze igihumbi mbwa birazimvye. Iba ari expensive. Expensive life. No, pas expensive. Uvuze expensive ni cyongereza cyumvikana. Yego. Je ufite mvuga expensive. Ugira bakaba kumve ko navuze nabi mbwa bakace kabajamwe bashe bagakunda. Nkaho twavuze vemuso. Vemuso zitatu. Musanze bajya ni vemuse. Mbwa twavuze vemuso. Nina NELLY NAT account bankies. Ni account banking. Ariko nakubaze NELLY uba wiyumva gute ubona utujambo uvuga nka Sadbi urabona muri kirisese no Sadbi abantu bose bazi gusa refreve musozi 3 nakindi bazi babwire bandi nta bindi baba Samuel na batizani reve musozi 3 gatsora no kupo no fete ni
narasizwe amavuta naratoranijwe n'ubuntu bw'Imana jewe ni talent afise kandi c'est un don de Dieu ndabishima Imana cyane si bya bose ku munsi wa gatanu muri Kigingi Sama aba komedie barenga babiri na jewe ndimo nawe uri umukomedi je ndi vyose okay je ndi vyose ndigapotere yafe urigapotere yafe urumva bose barakinye amajambo mu rukino show me your account bank is expensive life bazo tubwire wavyakiriye gute ubona amajambo uvuga basigaye yakina muri komedi abantu bariko barakoma induru bagaca bisubiramo sinzi sisho kwishima ingabirano kandi biratunezera uko bukeye uko bwije yuko tuguma tuvugwa tuguma twamamara abakomedi sinzi y'abantu nk'abarya bakaza kuvuga content ziwanje ni content no kuri TikTok za trendinze cyane abantu bagiye barasubiramo ubu naho nasanze navuze kuri live ngo duhagarike kuraba abantu mu kanwa bariko barinywera icupa ryabo urumva kandi kubera ko ni ibintu abantu baba bafise ingeso wiguriye agacupa uri kurinywera nawe unwa zitanu ngo hageze ku ya gatanu ngo ninge nagotomeye ngo yaranyotewe ngo cyangwa ngo rwamira inzoga uretse ko bihari nsanga navuze muri live hagarika kuraba icyo umuntu ariko aranwa kuraba abantu mu kanwa ubu naho bagafashe umva kabaye content so nibaza yuko ni n'ubuntu bw'Imana n'ingabirano kandi urumva ni ibintu dukora tukamamara inyuma yo ngaho kandi twadufise n'ibindi bintu twatwo turakora byo kwitunganiriza vya kazoza tukaba kandi dufise n'abantu twatwo turafasha nkejo mu ijoro minuit hari abana banterefonye abana 45 bafashe imodoka bari bagiye muri camp session des scouts n'abaruveto utahora abaruveto ko bakira abana bato cyose minuit kwa kunuje nkunda kujya bani buri ni 2h du matin ko mba ndiko ndagenda kuraba utuntu hirya no hino kuri social media cyane cyane iby'akazi rero mbona umuntu andondeye saa sita n'inusu arelefone ndakupa kwa kenshi sinkunda kwitaba telefone z'ijoro hamaca ndamubwira burije wo kwandika ngo ndabakeneye serja ntimpa message ntaco aca arambwira yuko ngo ndabasavye mudufashe fise abana bato imodoka yadufiriye ko turi bukeye juste utarashika kuri centre ati rero dushaka basi dufume turonka umuntu adufasha abana tubatware kuri paroisse bajyameho umva wumve ko baronse sécurité juste ni kintu urumva no nayo masaha ntorande mugabe ikibazo ca mbere mu mutwe haje wahora ari gouverneur wa Muramvya kuko turamuzi umuntu yamafasha ugwaruka cyane vraiment ari serviable nta muntu yo kwitura yo murondera reke kumufasha kandi no musi ndamushimire yanambajije ati nukuri tubarize ko baronse ico bafungura baronse icayi natwe dusahirize tubafashe dusanga abana tumushimire cyane ex gouverneur wa Muramvya nukuri FM Yes aguhezagire cyane umva ni intwari abana rero umwanya muto yabari baronse abafasha umva nukuri ndaba telefone abana cyane ngoresha bwa buhinga bwanje WhatsApp bita kuri stati cyashira kuri page yanje umva ubwo nyene dans quelques minutes turonse abajeje sécurité abajeje umutekano tubashimire n'abandi bantu batandukanye b'imvukira zibukeye bace bagerageza gufasha abana bacarungika abantu babatora baca basangana abana 45 Imana ihezagira abo bantu umva ivyo nyene vyo gukora ikintu kigavamwe inyishu bigaca bituha umuhezagiro wo gukora ivyo ibikorwa vyacu vy'amaboko vyacu bigatera imbere tugaca kandi ryazina ryacu twakoresheje mu gufasha abantu bicagira amarado prise Yes agira neza cyane Yes ashimwe nukuri Yes agira neza amina numva sisho kwishima naco gituma ushobora guhaguruka ngo agira ngwanye misi yose nu amakubita dawe uri kuvuga ngo abakugwanya tumaze imisi tubona nerishurana n'abantu kuri TikTok ufite just mu TikTok abantu bose nabeho bakoresha TikTok nta muntu ari seri ari kuri TikTok ahari uzobira misanje TikTok ni platform ya comedian
niyo niya business guhayanisha ibintu turaba amakonsere yabaye umusare yerekane vlog y'ivyo yagiyemwo na ibintu nk'ivyo mugabo abantu basigaye bagira amalive yo gutuka abantu erega jewe coalition ni yaba bantu baba diaspora batagira ivyo bakora n'abafise ivyo bakora ce sont des illettrés batize birigwa kuri TikTok bafise ubu fucking job binjiza amahera make cyane n'abandi batagira impapuro baciye muri Serbia bamwe baca birigwa ngaho barindiriye bajya inga za leta za gusa bajyama mu marojma ya leta ya gusa baba hanu ha gusa babaha amahera ku kwezi atarenga $100 batari $100 navyo nzi none umva umuntu yoreka kuza kuntuka gute kandi kuva kuri TikTok no ku mwaka uheze mugabo baho vyari bigeze vyari birenze il fallait que je réagisse il fallait ko mvuga ka kuri TikTok la fois passé bari meza heze bari biharaje no kuvuga nabi inzego no kugira amaspesi yo kugwanya inzego yo kubiba amacakubiri ugwango none umva ngaho jewe juste abo bose rega c'est ça la question je ndabatsinda je navuze ati je mangana n'abanyarwanda mangana na n'ivyabamare vyo mu Rwanda tugatukana none wewe baza yuko onanira mon petit joueur cyandabivuna cyandabivuna kuko ndushaka kwemerera yuko uza kwigisha ingeso mbi muza konona abana bacu no ivyo ni ibintu muvyeyi wese yamari ko aririnda ko umwana we wajamo aririnda ko umwana ibaze ubu il faut protéger même n'abahungu kuko ari abana b'abahungu a 7 ans uhera kuri 7 ans kuduga babavyora barubizi barabavyola bien sûr none umwana w'umuhungu acaba muri iyo traumatisme umuvyeyi abahomvye Kigingi Summer Comedy yuno mwaka Kigingi Summer Comedy is the best event in Burundi tuwe tuvugisha ukuri tumukeze Kigingi is the best event umba sinigero kivuga mu cyongereza mavasanga ngize akandi ga content creator uca wihiga kandi kavemo Kigingi is the best. He's not a comedian. He's even the big coach. He's the big coach. Je Kigingi vraiment ni turabagenzi mugabaranzi kanyanje ndamuzi. But he's the big coach. Kuko umaze kuorganiza kijya ugaha platform abandi ba comedian mu gihe mu myaka iheze twumva bidoga ngo ntibasupportingana na harugwanko ibiki and now gazona arakoranya all kind of comedian n'abaririmbyi agaca yifuza guperforminga bamwe agasaba muri culture amagaba agacaza n'amagaba baje ni inatana zikaza that is crazy man ndakavuge neza nyene nk'umugore w'umwongereza ukamuzumanje si umwongereza kandi akavuge that is crazy I think the guy is very a very best comedian and afise the mastermind salute vraiment Kigingi haramaje mu meshi yavuzwe kuri stage iwanje aravuga iwawe nawe ne gucaniha Kigingi kurihe ndiye kuko bacha bakoresha amazina yiwanje agaca promoting kuko now misanze si wandi hani jawabo nzomuha gift narabivuze no muri live Friday Saturday Kigingi n'ukuri jewe nzorungikana juste gare niwe ndungikana abantu bose kwa niwe atubera umuhuzi yarabaye umukorezi sinzi bambwiye ngo wabaye Raure yambwiye ngo wabaye umukorezi byose narabikoze ofete azoguha ka gift vraiment for support your work as NELLY NAT kuko ego nivyo arafise uburyo yama munuze mugabo na jewe ndafise uburyo ko ndafise uburyo jewe nagasubiyemo ni jewe umurundi kazi w'imyaka mfise 30 n'ingahe 33 mperuka gukwiza 33 w'imyaka mfise konte ya entreprise yanje fise umugambi wa mbere mu Burundi wa tourisme washimwe n'ikigo c'abajene page Burundi twikeze cyane nukuri kw'Imana ni jewe naronse maze kuronka imiliyoni zirenga 150 wow umva ko ata y'uburofa bo kurezo sociale ambwira abantu je uburofa bo kurezo sociale buraba
ku ruhande kubera ko aha inyuma hari uwundi muntu aha turiko turavugana Nelly Nat Queen of Bass but behind the camera I'm Nelly Nat Yakizimana en fait mbe bavuga not big business woman no nundi wundi muntu wow Kigingi kuri stage hari amajambo ariko aravugwa cyane yashoboye kuvugira kuri stage bivuga ko yerekeje kuri Simbizi avuga ati we petit kuwa na respect kuhanura Kigingi kuri stage Simbizi I think yuko jewe maze John umuntu nigeze kuvugira Kigingi muri live bariko bara yamwatatse yatatse ushaka kumuvuga izina parce que now I'm the big brand my dear sishaka kumuvuga izina naco muvuga sindamuvuga sishobora kubera ubu yarazimye sishaka kumusubiza on train Simbizi yarazimye ni je menzagira abantu kuja kuri train Simbizi kugira ndeka ndamuvuge kugira bamumenya abantu kugira bumenye ndamuhaye kugira nyishure ndazazonyisha kugira ronke yatangiye kutuvuga jana Satbi ngo karabasasi indirimbo karabasasi Satbi ntiyamwishuye parce que Satbi hari indirimbo yigeze gusohora arakoresha ngo ivyunguka je sais pas mais yarakoresheje gira Simbizi niko atawurima amazi ntiyakubise swat no ifo kuraba jana n'ibihe nyota mugabo raba kubise 20 musozi 3 raba ama concert aronse no raba concert aronse no ahantu hose ni 20 muso oya wari muri Kigingi sama comedy ego hari indirimbo yaririmba ntibamuhe none ubu nibavuga abana ubu 20 muso 3 yeah that is the difference between zina ya Simbizi na Nelly Nat Queen of Bass Simbizi kugira bamumenye yatanguriye antukaje uravyibagiye ko naje no gahanda mwihaniza antuka ibindi mugabo ntaje mu ma vie privée na akreya ivyo akreya yasokeye kuri Nelly Nat je tubona kuri TikTok content zose abantu bose misi yose ama live ni Nelly Nat kuri abazi ko avuze Nelly Nat baca bamumenya yeah that is true azavyemera jewe Simbizi ndi umuntu namuhaye brand mugabo ndamuha brand yo kuri Facebook acaravona ko Facebook bihaye acaza kufashanya na Nelly Nat acaza muri ya cadre jewe nihaye kuri Twitter yo kuvugira igihugu nawe acaraza atangura gupambana n'abana acayizamwe nabi atangura ivy'ubwoko baca baramuhagurukira yaje tukaba docteur baramuhagurukira turamwiriyama mu nyuma docteur baramubabarira acaza avuga ivy'ubwoko baca baramuhagurukira acarabiheba acaja rero ku murongo ubu ni sawa bwana aho nyene nta brand afise ivya bindi nyene nico gituma ivya Kigingi na Simbizi jewe narigeze kuvugira Simbizi Kigingi ndavuga yuko Kigingi ntaje mu matigu ya rezo soso umushinga naye barabubahiriza abantu kujya Fizo yavuze yuko yahagaritse ivyo guterana amajambo n'abasatubi n'abandi cyo gituma twe tutamuhataka kubera nawe ne yarazimye Fizo yarazimye Fizo yarazimye cyo gituma nagira concert ntitubimenye rero Kigingi ugiye kunje ituma kwera we yabyimye kandi aravuga ko adakeneye amatigo ya rezo socio turamwubahiriza ntitumuvuga Nisho ituma rero ubuntu woza kuvuga Fizo na tumubona nk'umusazi kuko wenyene yarisabiye ko atabikeneye cyo ituma tumanyurana na basatubi tukamanyurana na FERNANDO n'abandi Simbizi yarakosheje mu nyuma je maze kubona Simbizi atangiye gupromotinga je sais pas j'avais pas compris en tout cas gakino barimwo isaga nzabo sintuzita isaga nzabo sinigeze ndazitahura na gato kuko nabonye Kigingi amuvuga Simbizi umenga neza muri interview heruka je sais pas si j'ai bien compris hama Simbizi nawe ara promotinga event je sais pas et dernièrement kuri concert mbonye Kigingi bavuga ngo yavuze Simbizi yamuvuze ko Chambona kanya Simbizi yamwishuye I didn't understand these two guys but the big one umuntu ari munini kandi afite umutwe munini ni Kigingi sindiko ndatahura how inje muri zisaga zo guterana amajamba I don't understand seriously Kigingi je wenda kubaha but I don't want you to be involved muri aya bullshit yacu yo kuri social media reka nyamukene muvugizi mwira ndakuvugire c'est quoi ça ngira ndakuvugire jewe ni 30 seconda acha kuvako ngabo Kigingi kuvuga no Kigingi is another level you understand what I'm talking about hari utuntu two
Kigingi adashobora kwishura. Kigingi is another level. Narekane narekere ba Ismaili Gasore abari bo bishura na Simbizi kuko barangana ni level imwe. Nuko tubwira NELLY NAT agende kwishurana n'abantu nje tuba hariho abantu ugenda kwishurana nabo bakaguha deals. You understand what I'm talking about? Just guy bakaguha deals. Hakaba n'abandi ugenda kwishurana nabo bagaca bica na ya company na ya promotion ariko uragirira abantu. Sinzi gutahura. Kigingi he kivyo. Kujya no kubura indero hariho umuntu ari abantu udashaka kurira uri kwishurana nabo. Sindabitahuye. Bitahuye gute? Shanda bigucapiye ushaka nyire. Bisigure neza. Akaranga kopo kanije. Oya izi ninuze nama show ingoma yanje amajonjoni. Kandi ari expensive. Ndavyumva. Nenda kwereka. Sawa. Urabona kingene kare. Urabona kano kajojo. Kangana gutya. Kiginga reha gutya asimbizangana. Bisigura yuko iyo aha hose hariho ingazi nyinshi kugira ushikira hejuru kugira kano kajojo gashike kushikaha tuza kukaduza turagakura ko nga tukaduze gutya. Rero Simbizi nuyu Kigingi nuyu. Kigingi rero ntashobora kwishurana naka kajojo kari musi yiwe. Nubona ho kari. Kigingi amenye yuko ari the big person, public figure. Ashobora koranya abantu amajana, ashobora kwinjiza determine de millions. Hajya yinjije miliyoni mirongo zirarenga. Ça c'est plus de 50 millions zinjiye hajya. Ushize ko n'ama sponsor n'ibiki akagira n'ama dépenses yararonsa amahera. 100 millions. Tu vois? N'était de 100 millions. Kigingi ngaho mbwa Kigingi ucushaka kuza kokongurikira nanje. 100 millions ashobora kuba yarinjije ugaciza kwishurana n'umuntu angana gucya. En tout cas vraiment nta respect. Kigingi foko areka kwishurana n'irya muntu kandi je naba navutse. Nabe ndabivuga ko Simbizi atameze neza. Simbizi nameze neza. Ago tukiri ngaho nyene. Simbizi nameze neza rafisa gati. None jewe nitwa jewe ivyo nakoze ivyo namufashije. Ivyaheze ariko yene ashaka kundugira. Nace ndakupa vyose n'ahantu hose abambonye abashaka ko aza ari no musi yashatse kuza kundamutsa ndanga araza kundamutsa ndanga kumuramutsa. Ico gituma ifo kwa mukupira même si yo muposta kamuvuga iki areke akawushiye kujya yarari muri monde yiwe nagume muri monde yiwe abandanye business ze. That is it. Muting. Tuvyita kwimyuting. Ariko atanze impanuro kuri grand frère, kuri petit frère, abakoze ikibi. Agutanga impanuro ni kimwe ske azihuwumva. Simbizi niyumva. Niyo nega nakomeye. Nakomeye. Kinari nzarongoye umugore azomufasha gushira ubwenge kugihe mbwa nakomeye. Tubandanye juste urabizi ko mfise umwanya. Arakajambo yavuze Kigingi ati petit kuwa na respect. Ibyo sininjiramo kandi nakuzidi imyaka nakuzidi kureka bizi waye aza kwidoga kandi bakatangura je itumizo sagana na cemvuga ati najewe zaratumye ntabitahura kubera nabonye bariko ariko aramupostana nayo amuvuze nana baraposta yagize event nibaza peut-être ko amugira promotion événement muga bigeze ngaho vraiment nibaze ko bariko bagira amakomedi yabo sindavyinjira parce que Kigingi zosaga arazirengeye sindenza tuvuge ko akantu bapanze kugira baryohera abantu navyonzi birabasha nidirizi wabo sindenza navuze intango Kigingi nyamba afitanye ikibazo na Simbizi waye adashaka kurondera cyo dukoresha réseaux sociaux tumumukosorere ni umwanya muto ndamufyondera buto ntamusubira nta bindi ibisigaye atabisho ashoboye kubiresolva wenyene it's fine. Jewe sinja muri ivyo bintu vyo kumena umutwe nifitiye mu mutwe amabuye n'amatafari n'imisenyi hamwe n'imisumari n'ibiti vyo muri jardin. Ndakumva neza intambara y'amajambo ifisa we yagenewe Kigingi ntayo yoshobora. Yoshobora gute Kigingi iyo erega bataye réputation parce que c'est pas son genre. Ibintu birafisa biwabo nareke twe batwita batandere kuri réseaux sociaux. Nawe ne acaje mu bantu batagira indera afise umwana afise umuryango ntasaga kuva nakabaho n'ubwa mbere nagiye numva Simbizi gute bambe pardon beninde Kigingi guterana nari ndamwibagiye ko iryo shina nayikuye no mu mutwe Kigingi guterana amajambo n'abantu kuva nakabaho muri entertainment
kuva nabona Kigingi muri entertainment n'ubwa mbere je ndavyumvise sinari bwumve kuko n'abantu nahora numva bakorana na Kigingi abahemba neza secret ni bakorana na Kigingi amuhemba neza c'est quoi ça none Kigingi yahemvye secret iraki zitanu abo postingira gusa ibintu vyashamugirira communication muri 2022 yabaze 2021 umva umuntu amaye atari menshi uri kura dusigura ati Kigingi afise umwana ariko simbizi nawe afise abana batanu kiya ni kirumbese mbabarira ntabwe ngagira he is empty nakintu nakimwe ibintu byose aposta muze bumurabo ko n'umusazi n'umwe nta muntu ari seri yashaka kuja muri izo sala Kigingi yaravuze ati uko mutoto mukicwa vy'ukuri simbizi n'umwana mu mutwe uratwa abana bazi ubwenge bibiri tubwira ati Yesu yavuze ati ubwami bw'ijuru buzinjiramwo abameze abazitwara bakamera nk'abana bato icyo cyonyene kiza gifuka ivyo yavuze hamwe yogira umutwe nk'uw'abana yo batomboye nta n'umutwe urabona akanyegeri konye akanyegeri gaciyenga kakabona hariho umunyoto urimwo umuriro yo karirukanga n'akanyegeri nibinganya ubwenge karamusumbye ubwenge kuko akanyegeri kumvisa aho isukari karirukanga kugutora kandi uzora ubunyegeri burajana ubunyegeri burajana no munasumba ubwenge n'akanyegeri n'ubunyegeri ubona umuntu kirageze kuvuga ntibazo baraba umuryango we bamutware kumucengisha kwa muganga abantu basara gutyo abantu bavuga ngo nari natarasanje sisa parce que moi je gère des millions je gère abakozi je gère même les réseaux sociaux misi yose je gère même n'abantu nkabatunganiriza mugabo wakora iki atunganiriza abantu n'amadiri bamuha barayamukuramo c'est quoi ça byabintu nivyoroshe utubwiye ati Kigingi nareke ivyo bintu areke mwebwe mwitwa batandero Kigingi yamejishusha adabu amejishusha brand there are some people you don't need to respond with the bullshit the rubbish nahejeje amejishusha Nere uko tubwira ibintu bikomeye cyane kuvushika uravye kiya gitera muri gitaramo kidasanzwe cyakira abantu benshi ni incuro nyinshi abaririmbyi bamabarira ngo nta mahera ari mu gihugu ariko urabona ko Kigingi we yashoboye kuba umukomedi arabona umu entrepreneur ahereza platform aba MC aga platform aba comedian agana platform abaririmbyi kubgawe wakira gute kubona Kigingi Good Times iteguri ama evenement nkajya n'ayandi menshi urabona ko hari ico abaririmbyi bo kwigira kuri Kigingi mu bijanye no gutegura ibiteramo nari rya tumaze iminsi tubona ibiteramo by'abaririmbyi menshi bitaronka abantu ariko Kigingi samba abantu barenga 8,000 bakavyita bagaganeri Kigingi Sama Comedy is the big event mvuze the big events ndavuga ko ari the big coach kwera araha platform abantu bose none umva izo zindi ziza mu nyume wiwe kugira neko zozo zirinda gukoranya abaririmbyi nka batanu abaririmbyi bana abaririmbyi bangahe bwa wowe ni comedy gusa agacakorana abantu nkabajya gahana akazi n'abaririmbyi none umva ko umuntu arenze hari cyo abantu bamwigira ko mu gutegura ibiteramo none bo mwigira ko gute yatangiye gutukana na Simbizi none bamwigira ko gute atangiye gutukana na Simbizi umva bamwigira kwiki ariko yaramukebuye yaramukebuye sinzi rero tumanda Nelly biriko biraza kuyindi poem idasanzwe uri kuri atubwira ni na Nelly twama tubona imisi yose yamana makuru ariko akaba afise abantu imisi yose badahuza iyo Nelly mwarabagenzi mukavana nigaka guharira ngo musubire kugenda no jewe nta mugenzi nigera amenera amabanga ushatse kuvuga ndugira usubire kandi umbaze kuri rya mukobwa muri Rimvyikazi si muri Rimvyikazi yaba Simbizi yari umugenzi wawe ntiyari umugenzi wanje Simbizi they are two things different ariko igihe ufungwa mwari kumwe it ever be my friend ngo ndagira training y'icyongereza nigeze abo umugenzi wanje hariho connaissance hariho n'ubugenzi hariho na best friend hariho na closer friend umukunzi soma mbike aratandukanye n'umukunzi asanzwe agaca atandukanya n'umuntu mukimenyana cyo twigeze tubabagenzi ariko mwaramana marahuza twamana he byarashikamugaho makarorero ayantu twamana je naramurondera ndamuha amadiri ndamukonekta n'abantu kandi vraiment nawe yaravyemereye
naramuhaye amadiri naramuhaye ni idiri yahembwa 1 million par mois byo gubrandinga media y'ahantu nje nari kuyikora mbwa navuze ati none mubwire uyu parce que jewe nta mwanya afise hari muri 2023 Keyaje tutangiye kuvugana muri saga z'abajya bagore kuri YouTube. Niyo twatangiye kuvugana nta bindi. Sino juga ntitwigeze ducana waka kuva ndi muri entertainment. Nuko rero Nike kintu gituma iyo Nelly umukore ikosa rimwe na madasubira kwemera ko umwi akwiyegereza. Kandi umuzungu. Bazungu mumeze gute? Ndi umuzungu mu mutwe, ndi umugore w'umuzungu umva igeza kugendera mu mibereho yabo kandi no mu mutwe kuva kera je na menduku. Parce que igiti abarundi baraciye umugani igiti n'igikora mu gisho kabiri je peux pas accepter ubu bullshit bw'umuntu endeni nkama namaze kubona uko ameze cyo nguma ndamwirukanga inyuma no my dear I have my own money je mfamara yiwanje shaka iryo cupa ndagigurira ve muso ndigurira n'ikiringira muhira sindinda ngo mitane n'abantu ikivuvu ngo tuje mu bubare tugira iki mbona kanga mu bubare jewe urambona N'ababanyi babambwiye ngo bakubona usohoka winjira. Niko bakubari? Niko bambwiye. Nibibaho. Ngo ubuzima bwa NELLY NAT gutwe buradutangaza. Nibibaho hajya n'abantu batari bazi ko mba mu gasebe babimenye ubunye ndamaze kati. Kandi n'ahantu nimukiye n'ahantu jewe nimukitwe tuba biragoye kugira tuhave. Nk'ubu katira abandi bikatirangira bamaze gushanja amazu basubira. N'ahantu Igitega nimukiye muri 2023. Décembre 2023 ntangura projet Igitega n'ubu sindahimuka ndacyahari bisaba discipline nico gituma ndakubwira jewe unyankiye ko tugendera ku murongo umwe ndaguheba kandi jewe sindaguheba uko ni uba wande kuneye Simbizi kuvuga ko kugara kigingi sama comedy arabifite uburenganzira arabishobora nta mutwagira navyo ushobora navyo yoshobora kuba bivuga ni iterabwoba canke hari bindi yishimikije nta nakimwe yishimikije uko ntacari umuntu asanzwe cyane wow ni ibintu bikomeye cyane turi mu gihe uri kurubaka park yawe Igitega abantu bose bumva bambaza ati juste gahe rya park uzoyugurura ryari mbega rya park izoberamwe ibiki kugira ngo tuzogende kumushorera dada wa taifa tubwire mugejejeho ibikorwa abarundi bayitege ryari bon tutangura kwakira ubutuyo kansieme simbeshe tiro 19 dusigaje ingenda be gatoya kugira sinibeshe urandi jewe nibaza yuko d'ici depuis septembre hari abantu bari baje kubukinga mariage le 30 yo muri jardin narabanki mugabo nivyo jardin meze neza tusekotire warabonye kotire mbere yego warayibona ifite design nziza y'imbaho no yibiti yego igiri kwiranzimba irantwaye miliyoni zirenga 10 iri expensive vraiment kubera imisumari dukoresha imisumari ya 10 umva imisumari ya 10 ko bari ibintu biba bikomeye kandi dukoresha n'ibiti kandi ibiti bikomeye cyane ata ushaka keza arakigura nico gituma ndakubwira jardin yacu kuyikota ntibizoja musi ngene numva miliyoni zingahe gukota jardin gusa ya evenement tuzotanga amatarife mugabo nibaza yuko ni plus de 1 million jardin evenement gusa ni plus de 1 million abakene gusohokana abana babo nabo abakene gusohoka abana ikibanza cy'abana naco nye kirateguwe hama kandi ndabibutse yuko tuba dufise n'ahantu ho kwifotoreza n'ubu najyana ariko ndatera induru batangiye kuza kwifotoreza kuri clôture yacu ndiko ndatera induru babihagarike mugabo tukugira tuhakore neza tubaronderera ikibanza c'indani canke dushire ko tarife yo hanze kuri clôture kwifotoreza kuko kuri clôture narubatse amashugwe yaduzagera rero bacaza guprofita ry'amashugwe que c'est l'investissement j'ai tant investi amazi amase gupoma jardin yo kuva mu kwa gatatu 2024 numva yuko na investishije bo je gituma tuze tushaka ivyiza nivyo son excellence yaravuze ati tourisme twubake dusharize ibisagara nivyo twakoze nukuri niba twihanganire gatoya kandi ko début septembre chatugira conférence de presse twerekane ikintu uzeye ico gikorwa duhamagarira abantu batangure kuza
kuhakorera ibikorwa bitandukanye urazi ko ibintu by'iwanje byose ni conférence de presse urazi ko nkorana n'amamedia nico gituma tuzoca tugira conférence de presse début septembre ndavuga ngo bazobibona début septembre conférence de presse ya lancement yo kwakira ibikorwa ama événement ibiki n'ibintu bitandukanye vy'abana hama duce tumenyesha ryari hazoba iyugururwa ry'ibikorwa turi kumwe n'inzego za Copaege nibo turi kumwe je suis bénéficiaire bategerezwa gushika kuri ico kibanza kugira badufashe kugurura abajeje gisata ca tourisme abajeje inzego zo mu ntara nziza ya Gitega abajeje kugwaruka abajeje abakenyezi nkuko nanje ndumukenyezi ndumupfaso basi ndumufashe ko sindibaruka uko ndumufashe ndumukenyezi baze kudushigikira afite n'ivyo rero mugabo anatanda kuko ni urubanza rukomeye ari nayo mpamvu rero nzoshangira conférence de presse kugira mpamagarira abantu bifuza kuza muri urwo rubanza rwacu dutange tous les coordonnées abo bocako kandi twugurura icese ko tutangiye kwakira abantu n'ibikorwa yego wow Nelly vuba tuduge wowe ahubwo nzoguca amande nakubwiye kera duga wereka abantu ibikorwa biriko birakorwa ariko ntacyo muzoca mushika ibikorwa bimeze neza cyane wow turi mu buruhuko nike kintu hanura umwana w'umwigeme muri buno buruhuko basaze juste mbabarira ntubimbaze basaze mama mu manza yo mana abavyeyi baraje inzego zo mu makartier zo mu ma commune zo mu maki zize zorganiza amaka public pour les enfants les jeunes filles babigishe babagirire babe batunganya ibintu muri vacances ndasaba parce que c'est pas normal umwana wa 12 ans anwa itabi anwa iganja anwa busta anwa cocaïne ça ne va pas birirwa mu nzoga niye kintu ubwira harabona hakije ryari kurigara ntashe urari mvuye kuri Mose gusenga cyanca kuramukanya urabona ko je nabaye mu gihosha cyaca kuramukanya mu bagenzi mu gihosha cyana 22h30 n'imodoka nca ubujene buri kurigara nabubwiye ati bunyene ngira telefone imbonera kure zo muri quartier zize zibafate zibatware kubafunga 10 minutes cyanda pariki imodoka mugati muve nga gaciye bwiruka ubujene fiye n'ubuhungu bwari ngaho buriko bufise ubukombe buriko buranwa ama whisky urana ko zigugwa amahera make amawarage ati nana sishaka kubivuga ko cyanumva migraine ngaha turago inzego hari inzego zijeje umutekano hariho abatowe na leta mu bahantu uriki ko ivyo bintu bigurishwa mu Burundi aho batwara no kugurisha ni business z'umuntu kuko sujya muntu aba yatumye bajya abana bazigura ahubwo abavyeyi babaha amahera abavyeyi babaha amahera nibo bagira nabi DJ Fernando kuba yarubahusa gifata video ariko aravuga ibanki y'abantu CRDB bank inyenyeri muri ville siège baduhe ijya video de surveillance ijya mwana tumukorere kumukorera ko tumwandagaze nawe ni nkuko ariko kwandagaza banki y'abandi yatonze samedi 15h30 Fernando mu gihe ngo bugara 15h bo bugara 15h jama banki njamwe 13h baba batwugari 14h pardon babuga 15h achatonda 15h30 hajya hanze hari abandi bajere nabo nyene bacerewe acasaba ku nguvu abasiti ngo binjira mbwa ati twarengeje amasaha ntitwinjiza umuntu kandi ngo yasaba bukebuke bari kumwinjiza acambwiye ati ngo uraba umuntu wese ngo ari ndani ngo umuhamagare ngo baraze kundaba ngo baranze can you imagine barakuzurinde we ari Fernando atekereza kuki ndatekereza je sinaba mvuga ngako atandero afise yabona ntanderagira Fernando ntanderagira afise naho yubatse nandera afise yarabonye ko gize mariage yazimye mariage yiwe nta content yaronse atangura kuzana ubutandere kuri banki y'abandi acaza kwigira victime yifata video juste gahere je uzonyubaye juste gahere je ndumuntu ndavye gusa umuntu gutya amabaze kubona uyu ari mu makosa je nije umuntu wa mbere natanga ku critique ya video kiraba bica biraba viral ngo umuntu ari celebre ngo jango ndi celebre uri celebre he ni quartier wanyu barakuze ngo barakuzi sava est-ce que wowe unikiye kintu wowe ushobora guhaguka no musuka avuga gatore gunyisho nate ngo afise indirimbo ngo yadikwijije 10 millions c'est quoi 10 millions de viewers twereke account bankings
Yeah, show us your account bank is tubone situation niko bavuga historique bancaire yiwe turamahera agiye gutora $20 bwa YouTube. CRDB bank oya yatubwire aba YouTuber CRDB bank bagiye gutora iki, aba artiste CRDB bank bagiye gutora iki, ubuhera bwa YouTube turabazi. Iyo video CRDB muduhige video je abana bari kumwe nawe bambwiye bati no CRDB barafise amanuze ama camera nibarabe samedi 15h30 Fernando yariko aratera akajagari kandi Fernando yahatswe ngo gukubita umusitsi. Fernando aragwana ahubwo CRDB bari bakwiye gufata irya video bakamushira mu butungane agatanga amande kujya mu shitsiti yahatswe kubomora n'ijya ntuzeye kiya kiyo winje baracomiki uraraba ko vya vyatsi vyo muri Somalia bitashitse mu Burundi. Vya vyatsi bahekenya bakenya n'abasomali muraraba ko bitashitse mu Burundi parce que c'est pas normal. Yahatswe kugwana baba jeune bo baravuga bati ahubwo cyana twicara tube twisabiye buke bagira batwugurure none bace badusohora bace batubwira mwese ni mwinjira ngo jauranzi ndinde. My dear, iveri n'umwana wa son excellence ntashobora kugenda hana avuga ngo jauranzi. Ubona son excellence wenyene ashakangira no kugenda no muri salon nakwemerera yuko ngira ogenda uravuga ngo nakaraza nibashobora urazi kwicisha bugufi kwabo urazi indero bafise ari bo bana twoba tuzi basiko ibaza umwana yagiye muri rya chantier yiwanje aca mu kirengero nta rubondo mwetse ndacari muri chantier ngo reka duhace turabe ibikorwa vyawe. Tubashimire cyane ku rukundo n'ubuntu bwabo. Hamuce mwera gise tubandanye kuko mino hava vuga nani uvuze kubijyana n'ujya gacavuga ngo je ngurumva ngo cyamva muri rya banke ngo mvuye muri rya banke ngo cyangirane ngo mvuye ngo muri rya banke ngo mpava mvayo noneho uvuye wewe banke irahomba genda ushige mbake yiwawe udutoye naziranotse ari wafise za BCAB zishinze amashabi mu Burundi bwose nangira no muri banki wiwe naho yogenda ngira yose donc bishitse akaja aramera gutya ntitwe yaranavuze yuko hari abantu bamubonye ari muri banki bacagomba kuguriza amakonde muri iyo banki. Bega uvyakira gute vy'ukuri Fernando ari celebre ku buryo umuntu adashobora kwinjira atarashimye iyo banki bamubonye agiye gutora amafaranga yoca mu ubwo burenganzira ati nanje reka nandikisha Fernando yandikije account yiwe. Toi t'es qui? Dis-moi t'es qui toi Fernando? T'es qui toi? Tu n'es rien. Tu n'as rien. Mwibutse yuko uwo mugore wamutwaye haciye umwaka wose urenga waramugiriye dote na dote yakozwe na bakadike ndabikwibutse. Mwibutse yuko wamutwaye kubera yarafise indinda. Iyo atafise indinda ntiwari kumutwara. Uno munsi wowe uba mu modoka we bagutiza uba mu nzu y'umudiaspora uri ngaho uri kuraza ushaka kuvuga komsi wewe banki nitushobora kwemeza yuko banki baraberanda 100% mugabo ngaho vraiment yarabonone kuko yari hanze ya banki yari yarengeje n'amasaha azayakerewe acatangura gushwana n'umusiti ngo amukubite bagwane ngo yinjire ku nguvu babahamagare ngo baze kurabo wariwe ngo bose muri banki ngo bahamagare baze barabondiwe ngo baca bamenya. Nelly turi mu gihe fondation mugira neza Opedad yashoboye kubaka imwaro inzu zidasanzwe meza cyane ibirasi birimo n'uburaro ajya amashuri agezweho kuko uravye mu karere ka East Africa amashuri nkajya niyagwiriye niyo bubaka n'amashuri agezweho meza cyane kandi acagenda mama mugira neza tumushimire cyane n'umuvyeyi kandi iyo ibi uyanama namukomeye amashine je navuze ati tuza turamusasira ibitenga karengana tukajisha ibirago bishasha akabica ku bwa mbere kuko iyo umuntu ariko arakora ibintu bivuge kuja ngaho gukritika ngo yambaye ibi ngo yambariye miliyoni 100 ngo yambariye iki wayi mutozana izo miliyoni 100 muzishira iruhande n'ibikorwa murabe investissement
n'ibikorwa byinshi je nama nabivuze mu maspace kuri Twitter n'ibikorwa byinshi akora why tuze tumukritike nta guca ubuntu nibanga Wati aba bantu bavuga nawe ma Burundi umunsi bahuye n'umumama yari yimara imyaka 12 ataronka ikibondo yaronse ikibondo ko bazobakubita Erega umugani wiwe uko mumvuga wewe abandanya ibikorwa ntashura kwita kuvyo bamuvuga ategerezwa kubandanya babandanye bamupromoting rimwe navuga wo uraraba ibintu bibi vy'umuntu hakuraba n'ivyiza bijya vyiza nivyo bica bimuduza niwe mudugije mere akironkera amafo bakamwapreciate akaronka imidari kazana n'amakado nareke kwambara neza Ico gituma azanye education kati eduque une fille cyane cyane nivyo shaka kuvuga urazi ko ariko aranatanga na interview ko muhagarara abana babigere kati eduque une fille tu éduques toute une nation even tu éduques ici yose ashira imbere education y'aba jeune fille cyane cyane aha ntiyibagiye kandi n'imisore uko ni interna nziza cyane kandi ibikorwa nkuko yabivuze kuri interview ngani yabivugenga kuri interview kamera za yavuze ko mu kwicenda bakira abana batwereka ari chantier ubu yaruzuye uravye meme na répertoire ukagenda kuraba aho bazorira abana ukagenda kuraba mu gikoni bisa neza vyubatswe neza tube dushima ndasavye kandi mu mashure yarerekanye ishure rya bamwe mu bantu baje batanguza agashure ka gatoya yarabivuze kuko iyo abundi yari kuvuga ati aha ni jewe nahubakishije ni fondation mbwa yaravuze ati aha hubatswe n'abantu baje barahashinga rino shure nibo bagize na tuno tudesi waye abantu ntidushima nico gituma jewe mpamagarira abantu narabipostinze kuri Instagram abantu baba diaspora batangura kumbaza ngo ndabaheliye yo kwiyandikisha ko amaformulaire nanandabwiye ati je vais me renseigner ariko nagira abavyeyi tubatumirire n'ishure giza cane ry'akarorero riri international kujya mutwara abana ku ishure rya internationale y'Igitega bijya shure bitambe bagita biya nimba ni jia y'Igitega ibugendana baratwara y'abana ati Gitega n'intara ifise amashure meza cyane ubu rero bari twaye imwaro banyamwaro twara abana banyu mu ntara zanyu hari ishure hariho interna babana bavuga bananiranye niba batware babakosore baje ku murongo bafungure neza babahe correction nziza cyane discipline urabe ko umwana wawe yakunaniye bijya bintu byose akora aca bireka baronke n'ubumenyi cyo ituma bagise école d'excellence kuko irabimerita kwitwa excellence uravyumva secret du savoir Socle du savoir. Yamani okay, socle du savoir. Abonye bya bintu byanje byo gukaso. Socle du savoir amatongo ni izo kugurura interna de la rentrée yi 2025-2026 inscription mumvirize. Uze gushira ko nimero birakunda. Yego. Inscription ni kuri plus 257 74 77 74. Neza cyane 79 74 77 74 hari n'iyindi nayo ni numero 2 plus 257 79 60 31 31 79 60 31 urashobora kwakura kugira umenye ibijanye no kwandikisha umwana wawe neza cyane ndagushimire cyane Nelly ndagushimire cyane dushimire n'umuvyeyi wacu mama Burundi yego Imana ibandanye iguhezagira ku bikorwa vyawe uhejeje novuga ati yazwa riterambere ku gihugu cyose no kwisi yose Nelly ryariteka naje ryariteka nuko reka tubashimire Duashimire mwese mwavyo muri mwe murabana natwe gutambira umugaza mbese biranagwaza kuri mukora jonyine juste gala kedwe mu morasa ke black majority black tabura tibaba tsala vista ula ushlo mushlo none